Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fide Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranyi, aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ingwano muri Ukraine yatanguye ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, iriko iragira ingaruka zikomeye za politike n'ubutunzi ku isi. Ibitero Uburusiya bwakoze muri Ukraine biriko biragira ingaruka zikomeye ku bantu bava mu mihingo itandukanye y'isi, imiliyaridi n'imiliyaridi, bifatiye ku biciro biri hejuru cyane vy'amasoko ntanganguvu n'ibifungurwa. Iyo ngwano iriko irahungabanya kandi bikomeye uruja n'uruza rw'ubudandaji ku isi. Ishirahamwe rijejwe gufashanya n'iterambere mu vy'ubutunzi, Organisation de Coopération et de Développement Économique, OECD mu mfunyapfunyo mu rurimi rw'icongereza, ritangaza ko ingaruka z'ingwano muri Ukraine ku butunzi ku isi zizogeramira kurushiriza ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi. Iryo shirahamwe rifise icicaro i Paris mu Bufaransa rimenyesha ko rititeze ko ibiciro vy'ibifungurwa n'amasoko ntanganguvu bizosubira hasi n'ingoga. Ingaruka za politike z'iyo ngwano nazo nyene zirakomeye cyane, mu gihe imishamirano yasubiye kwiyongera bikomeye hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'Uburusiya. Ivyo biragira ingaruka zikomeye no ku bindi bihugu vyo ku isi, harimwo n'ivyo muri Afrika bisanga bitegerezwa kugira uruhande bifata muri iyo mishamirano hagati y'izo mpande zibiri mu bihungabanya amahoro n'umutekano ku isi. Ikiganiro muri Isanga turavuga kuri izo ngaruka za politike n'ubutunzi. Twatumiye Professeur Prosper Niyoboke, yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza zitandukanye mu Burundi, hamwe na Gerard Birantamije, umushakashatsi mu kigo REPI c'ubushakashatsi ku bijanye n'indero na politike kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubirigi. Batumire mbanje kubaramutsa. Baramutse neza Fidel. Baramutse. Mpere kuri Professeur Prosper, ingaruka nayiko ndabica ku mayange z'ingwano muri Ukraine, ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine vyatanguye ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri kaba bibandanya. Izo ngaruka zaba iza politike n'ubutunzi, duhere ku butunzi, zifashe gute muri iki gihe uravye ku isi na cane cane mu bihugu vyo muri Afrika no mu karere? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Mubabwira ko izo ngaruka zimaze gushikira ibihugu byose ndetse n'ibihugu byo muri Afurika, na cyane cyane no mu karere hatumbereye Afurika y'ubuseruko no mu Burundi ndengaretse ahandi. Ingaruka turazibona duhereye nko ku bijyanye n'ibitoro, abavuzi b'amasoko ntanganguvu. Ibitoro abasanzwe bikoresha bashobora nko kumara indwi niyo niyo bakindiriye, tukagira kubura tugahaga no kuzimba. Hama turafatiye kuri icyo gitoro nyene usanga ni ikidandazwa, ni igitoro gikoreshwa muri byinshi, gikoreshwa mu mahinguriro, gikoreshwa mu by'uburimyi, kinakoreshwa mu gufasha gushikiriza ibidandaza ku masoko atandukanye. Mu gihe cy'ubuduruza ko igiciro cyacu cyaduze, bihejeje gutuma ibiciro by'ibidandazwa biza cyaduga. Muri rusange nababwira ko ku isi yose imirwano hagati ya Ukraine yagize ingaruka niniya mbi mu gutuma ibiciro biduga, hama n'ubushobozi bw'abaguzi butituka, na cyane cyane ku bihugu bikennye nko mu bihugu mu ntangamara zanyu.
abanyagihugu muri ibyo bihugu bari basanzwe bafite amikoro make boho byasenyuka biriwe n'iki biriwe n'ingwano bikunyurwa n'uko igisebe kitari nk'igisebe kitari bwakire dufatiye ku karanga kari kahitiye kakisa karanahera kakabitiwa kovide bizinesi anubwira ko iyi ngaruka yibonekeza cyane cyane ku mwimbu dufatiye ku gisata cy'uburimyi igana kwibonekeza cyane turavye uruhara ibihugu bibiri cyane cyane Urusiya ndetse na Ukraine turavye uruhara rwa risanzwe rufise ku isi mu gufasha iby'uburimyi na cyane cyane ibyo bita ifumbire engrais chimique hajya Urusiya na Ukraine bafite uruhara runini cyane mu gufasha gushikiriza cyangwa guhingura ifumbire rero bizokora nabo bitarakora cyane ku bifate nk'uburundi cyangwa mu karere bitarakora ku barimyi bana n'ibihe by'inyuma aho bigeze n'ifumbire yari imaze gushaka ku masoko ibiciro byari byaranonsweko ubu rero bagira ko bizoza bikagira uruhara runini cyane hama birafise n'uruhara ku bijyanye n'ifungurwa abantu dufatiye nko ku bidandazwa bimwe bimwe bisanzwe byari bisanzwe birangurwa ku masoko atandukanye yaba amasoko yo hanze cyangwa amasoko mu karere ubivunagure professeur kuko turaza kubigarukako cyane ubivunagure muri make ko turaza kubigarukako idonido ahanini nuvuga ko ingaruka hanini ihagaze kuri uko kudashobora gushikiriza ku masoko ibidandazwa bikwiye novuga nko nka Ukraine yari isanzwe ifite umurindi na n'Uburusiya nyine munini ushobora kurungika ivyimburwa vyabo na cyane cyane nk'amasirari n'ibiki mu gihe rero hari ico kibazo cyo gushikana ivyo vyimburwa vyabo ku masoko bitanavuye mbere ko ari nk'ingingo Uburusiya cyangwa Ukraine bwafashe kudashira ku masoko bwo sakindi ko iyo ngwani ituma nk'irya kiyaga bita Mer Noire bidashoboka ko bapakira ari nk'imeri ubwato cyangwa ibindi ni ingaruka ya mbere ibindi nabyo bavuga ko n'ibiciro ku bintu bitandukanye byose na cyane cyane nk'imbavu z'amasoko ntangaguvu n'ibyo bidandazwa n'icyo gitoro byamaze kurengera ubushobozi bw'ibihugu bimwe bimwe cyane cyane ibihugu nk'ibi byo muri Afurika bitandukanye bifite ubushobozi bwo kwikingira ibiza bitandukanye murakoze babwira ko ingaruka nini yego mushobora nimba mufise ama headphones mu gutwi gukura ko kuko harimo ama interference ntitubumva neza nababwiye ko hari ikibazo cyo kumvikana reka umu engineer agerageza asubire abahamagare reka tuje kuri Gerard Birantamije Gerard Birantamije nawe izo ngaruka uzibona gute zifashe gute muri iki gihe ibitero Uburusiya bwatanguye ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mu gihugu ca Ukraine na cyane cyane turavye nko mu bihugu byo muri Afrika no mu karere k'ibiyaga binini nakoze k'ico kibazo ingaruka agenda zishira mu mitigiri itatu umugwi wa mbere cyangwa umutigiri wa mbere ni ingaruka ku bijanye n'ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika iyo tuvuze ibihugu bya Afrika byose ntibifise ingorane zimwe Afrika ntidushobora kwifata nk'igihugu kimwe mugabo uravye nko ku bijanye n'ibi by'imfungurwa umugenzanje yavuze ibitari bike ibihugu 32 ku 54 byari bisanzwe bitunzwe n'ibyo bikura muri ibyo bihugu bibiri haba muri Ukraine haba mu Burusiya uravye nko ku bijanye n'ingano Uburusiya ari igihugu ca mbere kirima kimbura ingano kikadandaza n'ingano ku isi Ukraine naco n'igihugu ca gatanu urumva ko uteranije ivyo bihugu bibiri ku isi bifashe nibaza ko bitwara bidandaza ku isi nk'ica gatatu c'ingano zose zibaho ku isi hari ibigori hari bijanye n'iki gitoro yavuze murazi ko Uburusiya ico gihugu ca kabiri gishimbura kandi kadandaza ibitoro aho sinavuze ibijanye na gaze n'ibindi izo ngaruka rero bica zibonekera ku bingene ibiciro bica biduga ku masoko y'ivyo bihugu vyo muri Afrika
ibihugu bitari bike biramaze gukoma induru bivuga yuko ibiciro byamaze kuduga, ahandi naho ugasanga n'ibyo bintu biboneka ku isoko. Mugenzi yavuze ibiriko biraba mu Burundi, aho abantu barindira iminsi 3 cyangwa 5 batarabona igitoro. Igitoro rero cyaraduze kiva ku madolari 26 kija ku yarenga 129 mu gihe cy'ukwezi kumwe, bikaba byaherukwa kubonwa mu byo bise crise petroliere mu 1973. ni ukuvuga rero ibihugu byacu byo muri Afurika n'aho iyo ngwano ikibera ahandi byovyo nabyo birabishitiye. Icya kabiri ku bijyanye n'ubutunzi, murazi yuko hariho ibihano byafatiwe Uburusiya bifashwe n'ibihugu by'Uburayi n'ibihugu bya Amerika. Ibyo bihano nabyo icyo novuga kininiya gikomeye ni igihano bita gukuraho Uburusiya mu kintu bita SWIFT, ni kuvuga uruhererekane rw'amafaranga ku isi biciye mu ishyirahamwe ryitwa SWIFT. Uruhererekane rero sinzi ko munyumva. Yego muheraheze. Ngoma mperaheze kuri ivyo bijanye n'ubutunzi, ariko ugiye naho ku ngorane zijanye na politike urabona yuko ubu hari ingwano si y'Uburusiya na Ukraine gusa, hari ingwano izino kwita mu Gifaransa ama ideologie. Ubu ibihugu vyo muri Afrika usanga birondera gushigikira Uburusiya kuko byinshi usanga bifite intwaro isa niyo hari mu Burusiya, ibyo bita totalitarisme. Ubundi mugwi nawo ukaba ugizwe n'ibihugu bya Burayi n'ibindi bihugu bike bike byo muri Afurika, navyo bivuga biti twebwe tubona akazoza k'ibihugu byacu muri demokarasi iyi nk'uko tuyibona mu bihugu by'i Burayi. Icyo ni ikintu gikomeye kuko Afurika urabona yuko ibihugu byo muri Afurika bitarashobora kubona yuko bishobora byo nyene gushiraho intumbero y'ingene ibona ivya politike, bibandanya vyegamira uyu mugwi canke uriya. Icyanyuma norangiriza ko nk'uko nabivuze ni ikintu kijanye n'ibi bintu bihari ubu ku isi. Urabona isi ntikiri akantu, isi ubu ni nk'agacimbiri, ibyo bita interconnection. Uravye rero ubu iyo ngwano irerekana neza yuko hariho mu bihugu bya Afurika hariho n'ibindi bihugu ushobora gusanga bifashe iyo ntumbero y'Uburusiya navyo nyene, tuvuga biti natwe turafise igihanze cacu tubona catujanye dukeneye gusubira kuronka. Ibintu rero bitameze neza muri politiki, umuntu yovuga ati ni ukuraba neza. Murakoze. Ibiciro by'ibifungurwa twariko turavuga n'amasoko ntanganguvu nka gaze, ibitoro ntivyitezwe ngo gusubira hasi n'ingoga nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe OECD. Navuze ishyirahamwe rijejwe iterambere mu butunzi no gufashanya, ifise icicaro i Paris mu Bufaransa. Professor, ngaruka kuri wewe Prosper Niyoboke, mu gihe ivyo biciro bititezwe kugabanuka nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza, nizihe ngaruka bizogira? Murakoze kuri icyo kibazo. Ingaruka mu gihe ibiciro biguma biri hejuru ni nyinshi cyane, na cyane cyane ku bihugu muri rusange bikenye, na cyane cyane ibihugu byo muri Afurika. Ni ukuvuga ko ibindi bihugu byo birafise amikoro, ibiciro biraduga, baraheza bakikora ku buryo bafise, bakaraba ingingo bashyira mu ngiro zo gukingira abaguzi no gukingira amashyirahamwe amwe mu gushyira ubushobozi mu gushyigikira ayabo mashyirahamwe cyane mu gukingira abaguzi, mu gufasha ko ibiciro bitomurengera. Aho rero ni ibyo leta iheza bigashyira mu ngiro. Ariko mu bihugu byo muri Afurika biba bisanzwe ibihugu binakenye cyane, ibihugu bibaho bibeshejeho ahanini n'imfashanyo by'ibyo bihugu bindi bisa n'ibiteye imbere. Hama kubera iyi ngingo, kubera ico kiza kuri iyo ngwano, ibihugu vyari bisanzwe bishyize ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere canke bikenye, bizoza bigorana kuko navyo bisanzwe ko biranigana kugira bikingire ubushobozi amasoko yavyo, bigaheza bigatuma izo mfashanyo canke ukuntu bahora bashyigikira ibihugu bindi kugira bishobora kuronka inguvu navyo nyene zokingira abaguzi, bikingira amasoko yavyo, bizo bikagira ikibazo kinini. Icyo nababwira, ingaruka ya mbere yoyo n'amapfa.
amapfa ubu haracyari hasi sinavuga ko turabibona neza, ariko nk'ibihugu cyane cyane byabaho bibeshejeho n'imyimbu cyane cyane nk'ibinyantete bijya twita amasereyale biva muri Ukraine no muri Russi, bavuga ahanini baravuga ibihugu byo muri Afurika yo haruguru, ibihugu bita bya Maghreb nka za Egypte gushika mbere hepfo ngaha muri za Sudan, mbere murashaka nta mu karere ka Afurika y'ubuseruko ibihugu nka Kenya, u Rwanda na Tanzania ahanini byabeshwaho n'ibinyantete biva muri bihugu bya Ukraine na Russi ku rugero ruri hafi ya 70%. Ibyo biraheza bikazogira ingaruka mbi ku biciro byinshi, naho bereka nk'uku mu Burundi dufatiye ikidandazwa canke ikintu dukunda gusanga ku isoko cerekeye abaguzi benshi, nobabwira nk'ibinyobwa, yaba ibinyobwa bya Braludi ahanini bikorwa bifatiye ku ngano, izo ngano nazo murumva zava hariya, ibiciro nk'ivy'ibinyobwa biduze, igiciro cy'igitoro caduze, nivyo baheza bakitegereza aho ibindi biciro by'ibindi bidanazwa biduge, bizosha biduga, hama murazi ubushobozi bw'abaguzi basanzwe cyane cyane nka mu Burundi cyangwa mu karere cyangwa muri Afurika turabigarukako yego Kenya, bizotuma haba amapfa, bizotuma ndetse n'ubutunzi n'ingene novuga iby'ubutunzi byaritunganije b'ibihugu bizogora kuronderwa inyishu. Reka tuje ku mirongo ya telefone. Kandi rero nshaka kubabwira, reka turabigarukako professor. Ubwigenge turabigarukako, reka tuje ku mirongo ya telefone, bariko baraduhamagara kunzi bacu bariko bakurikirana iki kiganiro. Dufise Ndoricimpa. Ndoricimpa, uratwumva? Ndabumva neza. Ndoricimpa uriye? Andi muri Zambia. Ufise ikibazo baza batumire icyumviro? Ni icyumviro numvise bahejeje gushikiriza mu kanwa. Mukivuge? Ndahejeje kumva muri iki kiganiro nyene sinzi ko ari umutumire ariko aravuga yuko ibihugu bigira ingorane ari ibihugu bikenye byo muri Afurika. Rero nagira mbaze ikintu kimwe, none burya iyi ntambara bitera ingaruka mbi zoba ziza ku bihugu bikenye cyane n'ibi bihugu biteye imbere nabyo nyine birashikira. Je nibaza yuko ingorane zishikira ku bihugu byose, nubwo ibihugu biba biteye imbere nabyo nyine birahungabana mu bintu by'ubutunzi. Ntibishoboka yuko ibi byoshobora gushikira ingorane ku bihugu bikenye gusa. Ndibaza nuko ku bihugu bitunze nabyo nyine bigira ingorane. Urakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Dufise kandi hanyuma heraheza n'ingoga. Okay, hanyuma nagira mvuge imbaze kuri iki intambara kiriko kirabera hari, nta kuntu boshobora kumvikana ibi by'intambara bigahagarara hanyuma amahoro akaboneka bakareka kurungika kuguma barungika ibintu biturira igihugu kugira ngo bumvikanishe abantu b'impande zibiri kugira bavugane bo nyene birangirire bwabo nyene. Murakoze, turabashimiye. Ndoricimpa. Okay, kuko kuguma barungika ibintu biturira igihugu naho nyene umuntu abona yuko umenga. Murakoze, twumvise icyumviro cyanyu n'ikibazo. Ndoricimpa. Dufise kandi Niyongabo Jean, uratwumva? Urihe? Ufise ikibazo icyumviro? Mubishikirize. Ndabumva, duga ku ijambo nyarutsa. Ikibazo nagomba gushikiriza, icyumviro nagomba gushikiriza kijyanye no kwibintu biri kuririmba iyo mu gihugu cya Ukraine biriko biteza ubukene mu bihugu byinshi. Nuko bamwe bashobora kugira uko kwitwara cyane cyane mu bintu bijyanye n'ibijyanye n'ibijyanye kuko ibintu byabuze tukagerageza kudaterereza abaguzi kumvikana no kugira twemerera kuburyo ibintu n'intambara uyaho yakutabishyiramo uruhara twegeranye. Cyangwa cyangwa cyari cyo murakoze. Murakoze, turabashimiye.
nze kuri Gerard Birantamije, Ndoricimpa yashikirije icyumviro aravuga ngo iyo ntambara ntiriko igira ingaruka gusa ku bihugu bikenye ngo no ku bihugu bitunze irabigira ko ko nari nabivuze ko byose izo ngaruka zirabikora ko, ariko ibikenye kurusha ibindi ku isi nivyo bigiramirwa kurushiriza. Yariko aravuga ngo nta kuntu izo mpande ziriko zitana mu mitwe ziri mu ntambara, ni ukuvuga Ukraine n'Uburusiya ngo boja hamwe ngo bagatorera inyishu amatata ari hagati yabo ngo bakavugana. Ibyashikirijwe na Ndoricimpa mubibona gute Birantamije? Ndoricimpa byumvikana, intambara yatewe mu Burusiya muri Ukraine itewe n'Uburusiya birerekana neza yuko atari ibihugu bikenye gusa biriko birabona ubutunzi bwabyo buhera nk'ifu y'imijiro, ubukene nabwo bwinjira. N'ibihugu bitunze urabona yuko bifise biri mu yabira, uriko uraraba nk'igihugu c'Ubudagi cari gisanzwe gifise gitunzwe n'urya mwuka bita gaze uva mu Burusiya ku rugero rurenga 60%, canke ibihugu bindi vy'i Burayi urabona yuko ubu biri mu yabira bivuga biti ubu none ko Uburusiya bugiye kuvuga robine iyo gaze twe tugiye kuyikura he kugira ngo nihaza ca gihe c'uko hakanya cane bishobore gushusha aho tuba. Ico ni ikibazo gihari cerekana yuko ibihugu bitunze nyine bifise ikibazo bivanye n'uko nk'uko nabivuze mu kanya, ubu isi ibihugu byo ku isi byose atagiye umuntu ashobora kuvuga ko cikwije, atagiye umuntu ashobora kuvuga ko gitunze gusumba ibindi, ahubwo byose usanga ari magiriranire bivanye n'imigenderanire baba bafitaniye, bivanye n'ingene amashirahamwe ateza imbere ivyo bihugu akorana n'ibindi n'ibindi. Ico ni kimwe. Ica kabiri novuga nuko ibihugu bikenye byo bifise ingorane kuko vyari bisanzwe bihanze amaso ivyo bihugu bitunze muri rusange. Mu gihe rero ivyo bihugu bitunze bigiye mu ngorane yuko navyo bivuga biti natwe ntibuca dufise ikibazo iki n'iki, navyo usanga bimwe y'amafaranga nk'uko bakunze kuyavuga yo gufasha ibihugu bikenye ari yashizweho ubusa n'ibice 6 ku byo bita umwimbu w'igihugu, usanga baza baratanga ivyo bizoca bigabanuka kuko bazoca bayashira mu bibazo biba hanze bunyene. Usanga rero na kakoyoka ibihugu bikenye byahora bironka biciye muri iyo nzira, ayo mafaranga adashoboye gusubira kuboneka. Ni ukuvuga ibihugu bikenye byo bihahombeye kabiri kuko bwa mbere ivyo biciro byaduze, ibintu byabuze, abantu bakenye bagiye gukena, unibaza ko bitaragaragara cane, ariko mu minsi iza bizoba vyibonekeza kuko murakoze. Tubandanye ku mirongo ya telefone, dufise Ibrahim Ndayizamba. Uratwumva? Uhamagaye uri he Ibrahim? Burundi. Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro shikiriza? Ni icyumviro. Wogerageza kuvuga cyane Ibrahim? Ego. Shikiriza icyumviro? Ikibazo nashaka kuvuga kuri iyo ntambara iri kiraba muri Ukraine na icya muri Ukraine, Urusiya ariko bajya muri Ukraine. Ibrahim vuga turakumva. Icyumviro kiriko kijanye no kuri iyo ntambara icya muri Ukraine. Muri make iyo ntambara yateje ibibazo ku isi yose, cyane cyane ubukene mu bihugu bisanzwe bikenye cyane, bibonekera cyane cyane kubura kw'ibintu bya nkenerwa by'ibanze muri ibyo bihugu bikenye. Byoshoboka rero nka bamwe muri ibyo bihugu byagizwe ko ingaruka n'iyo ntambara y'ibitera muri Ukraine, ni uko Ukraine n'Uburusiya bokumvikana iyo ntambara igahagarara kugira ibintu bibandanye nk'uko byari bwa mbere, kuko ibihugu bigiye muri rusange
nibyo bihabarira cyane kuruta ibyo bihugu bikize kuruta ibindi. Murakoze, turagushimiye. Yari Ibrahim Ndayizamba. Ndetse kandi Frank Habonimana, uratwumva? ndabumva. Frank uri he? Ni Bujumbura. Mufise ikibazo, icyumviro, munyarutse? Nafise icyifuzo ku bijyanye n'intambara, twifuza yuko ababijejwe, abategetsi b'isi batandukanye, yuko boja hamwe bakiga icyo kugira intambara ihagarare, kubera iyo ntambara iriko ingaruka cyane cyane ku isi nka yose. uravye hamwe igihugu cyacu ibitaro biriko birakena, ibintu biguma biduga umwanya ku mwanya, tukibaza yuko niyo ntambara ishobora kuba iri mu bitera igituma igitoro gikena n'ibintu biduga, kandi tukibaza yuko rero icyifuzo ni uko yohagarara kugira ngo amahoro aboneke hasi tuze abantu dutekane nka twese. Murakoze. Murakoze. Yari Frank Habonimana, turagushimiye ku cyumviro cawe. Murakoze. Ibibazo by'ingwano muri Ukraine, ibitero by'Uburusiya vyiyongeye ku ngaruka zari zihasanzwe bifatiye ku kiza ca COVID-19 n'ihindagurika ry'ibihe. Professor Prosper Niyoboke, ni ibibazo vyiyongeye ku bindi, twako turavuga ku bihugu bikenye kurusha ibindi ku isi, ko ari vyo ingaruka zikomeye zizokwibonekeza kurusha ahandi. Kubona ibibazo vyadutse bikiyongera ku bindi, bivuze iki? Ni izihe ngaruka bizogira ku buzima bwa misi yose bw'abanyagihugu? Mwariko muravuga mbere yaho ko ingwano vyibonekeje ko ibiciro vy'ibintu vyankenerwa nka vyose vyaduze. Kuba vyiyongeye hari hasanzwe n'ibindi bibazo, bivuze iki? Murakoze cyane. Novuga ko izi ngaruka z'ingwano iri hagati y'Uburusiya na Ukraine bituma ubutunzi busanzwe bwamaze gusesekerwa, nta n'ubushobozi ibihugu bitandukanye cyane cyane izina ibihugu bikenye byari bisanzwe n'ibiteye imbere byari bisanzwe bitarashobora gukira ngo biheze bimenye bigire ubutunzi bufatiye ubushobozi bwo gushobora gukingira, navuga ibisebuzi canke ibihuhusi bindi. Babwira ko ibi biciro two tubona ko byaduze ubu byari bisanzwe byanabimaze igihe byaduze, nababwira ku ngero zitandukanye, ubwo biratandukana kuri ku bindi. Babwira ibiguzi bijanye n'ibitoro byari byaduze cane, yaba ibiguzi bijanye n'ibidanazo bindi bitandukanye byari byaduze, na cyane cyane materiale bivuye ku kiza ca COVID-19. Hama ibihugu biteye imbere, ibihugu biri mu nzira y'amajambere cyangwa ibihugu twita ko bikenye, muravye n'ubugizi bw'imfashanyo zari zisigaye zitangwa zari zisa n'ivyagabanutse. Ubu rero haciye hajamwo ingaruka y'ingwano, bitwereka ko ubushobozi bw'ubutunzi ku isi, na cyane cyane dufatiye ku bihugu byo muri Afurika, bugiye kuzogabanuka cyane, na cyane cyane abaguzi bari basanzwe badafise ubushobozi bwo gushobora kubaho neza. Nababwira ko dufatiye ku biharuro ngomba kugaruka ko bitangwa n'amashyirahamwe atandukanye yabaje kurwanya inzara, amashyirahamwe aje kugira iterambere, aratwereka neza ko Afurika ibiharuro byari byaduze cyane ku byerekeye amapfa, ku byerekeye inzara cyangwa gufungura nabi. Iki kiza rero kije cunyura, na cyane cyane nababwira ko ico twakwitereza ko cyane ni nk'iz'igitoro za mu Burundi, ni turabiye muri Afurika hose muribona abantu bashaka kumara amahinga abiri batararonka igitoro. Camwumva nimba twari dusanzwe tubeshwaho n'ibidandazwa biva ku masoko yandi, cyane dufatiye nk'ibijyanye n'iby'imiti, dufatiye n'ibindi bitandukanye, dushobora gusanga ibiciro byabyo biduze nk'inshuro kabiri. Turabona mbega umunyagihugu asanzwe azibashyikirirwa ku rugero rungana gute. Tumenya ko ayo mareta ahanini cyo gushyigikira abanyagihugu, cyo gushobora kurwanira ineza y'abanyagihugu cyane gushyigikira abanyagihugu badafite ubushobozi bwo kugura bukwiye, byava mu mafaranga y'imfashanyo. Mu gihe rero ibyo bihugu bitunze bitazoba bigishobora gushyikiriza iyo mfashanyo, no mu gihe umwimbu tuzoba turonse utazoba ugishobora gukwira abaguzi, ibyo byose biteranije birashobora kutwereka ko hashobora kuba mu minsi mikeyi haba ibyo twita insécurité alimentaire, hakaba amapfa. Aho rero ingaruka mbi ya mbere kuri ubu vuba ubu hafi, muhereze ibiciro byaseze mu kiduga. Ahandi abafatiye nk'ubwitoro
mu burundi murabona ko igiciro kirarenga kubera baretse kwiduza gushika ku 2,700. nababwira ko hadafashe izindi ngingo kizobananya kibura ku buryo bishobora kuduga na kabiri maze n'ibihugu bindi byo mu karere bamaze kuduza ibiciro. Aho nababwira ko reka tugaruke ku mirongo ya telefone sindabaciriyemwo. Dufise abariko baraduhamagara benshi bashaka kubaza ibibazo no gushikiriza ivyiyumviro. Dufise niyo nkuru Imana niyo nkuru Methode, uratwumva? Methode, uratwumva? ndabumva. Methode urihe? Merereye muri Zambia hano. Muri Zambia? Mufise ikibazo mubaza icyumviro mushikiriza munyarutse? Okay, jewe musanzwe icyo ngomba gushikiriza ni kimwe kuri iki kiganiro. Ni ukuvuga yuko ibiciro bya bide igitoro cya bide byose byahindutse bivuga ko byonyotse. Kuba byonyotse kubera ibi bihugu bihurikiye mu muryango wa NATO hamwe n'ibindi bihugu bidahurikiye mu muryango wa NATO. Nk'uko Uburusiya busanzwe bwimbura igitoro cyinshi bigatuma no muri Afurika tubaho tugenda tuyunguriza kubera igitoro, no ku isi nzima no mu bindi bihugu bikaba bibayeho kubera ubwo buhinga. Jewe nk'icyo nashyikiriza nka Amerika cyangwa ibindi bihugu bitarondera yuko isi ihinduka ikiyuburuka ikahaba ukundi bishaka uhagaritse biriya bintu byo guteza akajagari. Murakoze. batabona naho yuko guhagarika babandanye bakora ibyo mugambi kuko twebwe abenegihugu nitwe turovukikiramwo nitwe turoberwa nabi tuzohaguruka natwe kama kuko bamuvuga nk'ibyo ntambara avaho muri Bibiliya yaratatu y'ikiroba hama twe tuzoyitaba hama dukore dukoze kuko nibi byose twe tuzobaho nabi turovutika nabi nk'uko ubushobozi bwacu dufite tukwiye guca tuhaguruka natwe tukaza twiyubaka tukiga ubwenge tugatera imbere tubone kuma turazira ku nk'uku twe tubaho nabi raba nk'uko tubaho. Murakoze Methode. Tugaburirwa na Amerika tuko turagaburirwa n'Uburusiya bitewe na biriya bihugu by'Abarabu biriya bihugu by'abazungu natwe turabirabura. Murakoze. Byose ndotangara bikisadude bisaduraya cyangwa no gihugu nturoza dukubira ngo perezida ngo kwiga mu mutwe. Turabashimiye Methode, mwakoze twumvise icyumviro. Murakoze. Dufiseka ubutare bazikirike byose ifaranga twokora by'iwacu bigatera imbere amatwi. Murakoze, yari Methode Imana niyo nkuru. Dufise kandi na Eric Twishime ku murongo wa telefone. Eric urihe? Murakoze ijwi rya Amerika. Ni Eric Twishime mu murenge wa Gahara mu karere ka Kirehe mu Rwanda Kigali. Icyumviro ikibazo? Oya, ntabwo ari ikibazo, ni igitekerezo cyangwa icyumviro. Harakozwe Methode. Ubundi isi ifite abategetsi bakwiye gusubira inyuma bakareba mu mateka yaranze isi. Ubwo turavuga ibi bihugu bigize G7 cyangwa G20 birongowe na Amerika n'ibindi by'Uburayi nk'Ubufaransa, Ubwongereza n'Ubudage, bikareka hakabaho sisiteme ya multipolar system. Ibihugu byose buri nyungu za buri gihugu zikumvwa kandi zikubahirizwa uko ziri. Ikintu cya ibihugu nicyo kiri gutuma abategetsi ibihangange bakomeza gushaka kunetariza ibindi bihugu ngo bigendere ku mirongo cyangwa polisi zabyo. Ibyo rero nibyo biri gutuma n'ibiganiro bitagera bitagera ku nyota y'abaturage ngo amaraso y'abanyayukraine ndetse n'abimukira n'ibihugu baturanye bireke kujya mu kaga. Ubwo ikibazo cy'ibifungurwa n'izamuka ry'ibiciro yaba ku isi no muri ubwo isi ni imigabane yose, ibi bintu biragira ingaruka zikomeye cyane cyane ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'ibya Afurika. Ni ukuvuga ngo ibi bintu
uko bikomeza gututumba ntibigire iherezo cyangwa ntihagerweho igisubizo giciye mu biganiro intwaro zigashyirwa hafi, imijyi mibi n'abaturage bari buhagendere, kandi nyuma yaho nibwo bazabaho kwiyubaka, n'ingaruka bakazibona kandi zigafata na generasiyo zabo. Ngenda cyane muto nibwo nifuza segonda, ariko ni umusesenguzi mwiza politike mpuzamahanga nawe ndayibona. Ni ukuvuga ngo Joe Biden, Zelensky, murakoze Eric, murakoze, turabashimiye namwe. Iki cyiyumviro cya Eric Gerard Birantamije avuze ko ngo utegereza kuba sinzi ngene kivuga mu Kirundi iyo systeme multipolaire, ngo ibihugu byinshi bikumvizwa ko ibihugu bimwe bimwe bigendera ku mabwirizwa y'ibindi, nk'ibihugu by'ibihangange, ibihugu bidafite ingufu nyinshi ngo bikagendera ku byiyumviro by'ibihugu by'ibihangange. Mukibona gute? Ni icyumviro wanashaka gifise ishingiro, kuko uravye kuva ingwano y'isi ya kabiri irangiye habaye isi iri mu mice ibiri, systeme bipolaire, ariko mu nyuma y'aho Uburusiya busenyikiye haciye haza icyo twokwita isi ihagaye ku vyiyumviro za gikapitalista, ivyiyumviro bimwe. Ariko ubu yavuze n'ivyo, urabona yuko haba mu bihugu bya Burayi cyangwa ibihugu bitunze n'ibiki no mu bihugu bikenye, ubu bose barumva yuko buri gihugu gifite inyungu zaco gibwirizwa gushira imbere iyo kimaze kuzisobanura neza. Muri icyo gihe rero nicyo gituma bariko barasaba, nuko nk'akarorero bariko barasaba yuko mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ari naryo nokwita ko ari ishyirahamwe rikomeye ryerekana iyo migwi yose y'ijanye na politike, urabona ko ariko barasaba yuko bavanaho bimwe mu bintu biranga rya conseil de sécurité, kajya kagwi kaje n'umutekano ku isi, bagashyira mu bindi bihugu kugira ngo ntihaguma ari ba bantu bamwe batsinda ya ngwano ya kabiri y'isi yose aribo bonyine bagume bafata ingingo ku biraba isi yose. Ibyo ni ibintu bihari. Rero nibaza yuko hanini ikibazo ntikikiri wanashaka kuri ibyo bihugu bya rutura. Ikibazo nyamukuru kiri mu bihugu byacu twebwe dufashe nka Afurika, mu bihugu byacu byo muri Afurika. Dukwiye kubona yuko twebwe nyene dushobora gufata mu minwe ibibazo byacu, tukabona inyungu zacu, nitwaba tugira imigenderanire n'Uburusiya cyangwa na Amerika, tubukamwo iki uretse ibyo byo kuvuga ngo turindiriye ko badufasha iki na kiriya. Nibaza yuko mu gihe ibihugu bya Afurika byoshobora kumva yuko byo nyene bishobora kugira ijambo muri ibyo bintu, nibaza yuko twoshobora gutera intambwe yindi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi wibugo. Yego rata uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mana. Shofe, wenda abona shaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yababa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku ngaruka za politike n'ubutunzi ku isi z'ingwano iri kibera muri Ukraine, ibitero Uburusiya bwatanguye muri ico gihugu ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Nkaba ndi kumwe n'abatumire Professeur Prosper Niyoboke yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza zitandukanye mu Burundi, na Gerard Birantamije umushakashatsi mu kigo REPI c'ubushakashatsi ku bijanye n'indero na politique kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubirigi. Turiko turavuga ku bijanye n'ubutunzi na politike, byose birajana birafatanganye.
dushimikire ngaha ku bijanye ni ingaruka za politike. Imishamirano yasubiye gukomera hagati y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi n'Uburusiya. Nizihe ngaruka bizogira ku bindi bihugu vyo kw'isi na cane cane mu karere ka Afrika, aho kubera izo mpande zibiri zishamiranye, ibihugu bidafise inguvu nyinshi nk'ivyo biri mu nzira y'amajambere nka Afrika irimwo bitezwa kumva bitezwa gufata uruhande rumwe hagati y'izo mpande zibiri mu bituma haba ingaruka. Izo ngaruka muzibona gute, Professor Niyoboke? Izo ngaruka ziramaze no kwibonekeza, sinzi ko mumva mu majambo wanashima ya bamwe mu bategetsi bo mu bihugu bishamiranye, fata nk'Uburusiya burafite icyo barabukunda kuvuga bihereje abari bashigikiye uruhande canke ruriya, mbere n'ivyo bihugu bindi byafashe kuja hamwe kugira bishige igihugu ca Ukraine, navyone birafise mu mvugo yavyo uko bibona kutari kumwe. Ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika bisa no kuvyaba bisa n'ivyashigikiye Uburusiya. Ivyo biraheza bikagira ingaruka nini ya kujanye n'iza politike, kuko nk'uko mumaze kubivuga politike n'ubutunzi bigenda bifatanye. Hama sinzi bimaze kuraba nyene ubutunzi bw'ibihugu nk'ibi vya Afrika uko babutunganya, yaba kugira batunganya amafaranga akora ku mwaka, bisunga imigambi imwe myinshi cane usanga bishigikiwe n'ivyo bihugu bisanzwe bishigikiye igihugu ca Ukraine, cyangwa ugasanga ni ibihugu bisanzwe bishigikiwe n'Uburusiya. Iyo ngaruka rero ya mbere ishobora kuba ni mu gihe hoba ugutandukanya ugushigikira ibihugu biri mu nzira y'amajambere cyangwa ibihugu twita ko ari ibihugu bikenye. Fata nk'ubu nk'akarorero nk'Uburusiya nibwavuga buti mwe twarabonye ko mushigikiye abariko baratugwanya, abariko barashigikiye Ukraine canke bariko bashigikira Ukraine, bavuga bati twarabonye ko mwagiye hamwe kugira mushigikire Putin canke Uburusiya, bizogira ingaruka mbi cyane cyane ku migenderanire yari isanzwe ihari hagati y'ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika canke vyo muri bice vy'isi n'ico gihugu c'Uburusiya canke ivyo bihugu bindi. Ingaruka ya mbere izoba ni mu gihe abategetsi bazoca babona ko imigenderanire itanguye gutosekara, imfashanyo canke guhanahana intumbero y'ingene boteza ivyo bihugu imbere kuzoguhinduka. Aho rero bimaze guhinduka kuri iyo ngaruka, bica bisaba ko ivyo bihugu vyo muri Afrika na cane cane ico nagira ngaruka nateco mwambarize, ibyo navyo bikaraba ngene bitokwama, hari n'ababivuze mu bagize gusaba ijambo ngaho, bitokwama bizerinze, hama bigaheza bigakomeza cyane cyane imigenderanire hagati yabyo bifatiye kuri rya bice canke ku birya bigo bakunda gushira hamwe nk'ibya East African Community canke ibindi rugeze urundi rwo muri Afrika canke rugeze urundi ku bindi bihugu, kugira iki ugushikirana kwabo guheze kubafashe gushobora guhagarara cyangwa guhangana yaba mu by'ubutunzi cyangwa guhanahana ijambo mu bya politike hagati y'ibihugu biteye imbere y'abantu nka Amerika cyangwa Uburusiya, kugira ijambo hari undi kivuga ijambo bitangwe kuri bose ku rugezo rumwe, hama n'imigambi y'iterambere y'ibyo bihugu biri mu nzira y'amajambere cyangwa bikenye biba byagiye hamwe bigaza bikitunganiza imigambi ku rugezo rw'intumbero byihaye byo nyene, hama ku isoko bikahurira na bijya bihugu bindi rutura ari guhanahana ijambo cyangwa guhanahana intumbero y'ingene boteza isi muri rusange. Icyo novuga rero, ingaruka ya mbere izotuma imigenderanire itosekara, itume ibintu by'imfashanyo bihinduka, mugabo izoba ari isomero nshasha, izoba ari akaryo keza naho kazoba kavuye mu bintu bibi kuri ibihugu na cyane cyane biri mu nzira y'amajambere, ibihugu byo muri Afrika byo guheza bikahigira ku buryo bitokwama ari ibihugu bita ibihugu by'inyuma canke ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bikenye, bakaryo keza ko kwitunganiriza imigambi, ko kwitosorera, guhindura imigambi ifatiye ku bushobozi bafise, hama ni n'akaryo koko twobona yuko mbe ndetse nk'ibi two turabona ko twagera ku Burusiya canke kuri Ukraine ni ibintu muri Afrika bisanzwe biriho. Mbega twokora gute abajejwe iby'intwaro n'abajejwe iby'ubutunzi n'ibindi bisata bokora gute bakorera hamwe bagahuza ingufu bagahuza ubumenyi kugira yaba amasoko ntangagufu dufise yaba ibisata by'uburimyi bifite bitandukanye tubiteze imbere ku buryo natwe Afrika nk'akarorero iheze ibisoko rya mbere
bishorera kuri ayo masoko y'ibyo bihugu bindi ku buryo ari nk'uburusiya canke nk'ivyo bihugu vy'uburaya bw'uburengero canke etazini biheza bikabona ko za muri afurika za bundi bice bimwe muri afurika bifise urugezo rumwe ku rugezo rwabo ico novuga nko ku mwaka umwe cyangwa imyaka ingahe tuzogira ibisebe tuzogira ibihugu byo mu nzira y'amajambere bizogira ububabare mugabo byisubiye ko bigasubiramo ko byatunganya iyo migenderanire bifitaniye n'ibihugu bindi bizoheza biha akaryo ko gusubiramwo ubutunzi bwabo bumeze gusubiramwo ko politike zabo uko bakina politike murambabarira sinova mwe ko ari gukina politike ariko uko politike ya Afurika yari imeze cyangwa ko politike y'ibihugu bindi yari imeze murakoze Prosper y'abana zigangizo batanga zibijyanye bya demokarasi cyangwa ingo zigenderwa ko hari ugize kwivuga bigaheza bikigwa ku rugezo rumwe n'ibintu bakunda kuvuga ngo bya G7 bya G20 ukaraba Afurika turazi kwingana n'amasonga ntangagubu ifise n'ubushobozi ifise ukaraba urugezo duserukirwa ko niho duheza tukabona akarenganyo kaba kariho murakoze ni naho mvuga nti murakoze iyi ngwano ni kaba akaryo keza ko kwisubirako murakoze tufise Bonaventure na Yubu uratwumva ego ndabumva uri he ni mu Burundi mu ntara ya Makamba ufise ikibazo ubaza icyiyumviro wonyarutsa ego je ndashaka kubaza ivyerekeranye n'irya ntambara ikibera muri Ukraine yatanguje n'Uburusiya duga ku ijambo ndakumva yego none nashaka kubaza kubera iki abo bategetsi bo hejuru baba babona ku nyungu z'abantu bato bato nkatwe batogerageza kumvikanisha izo mpande zibiri kuko zashamiranye bagasubiza ibintu mu buryo kumbura ibintu biriko birashika na cyane cyane mu gihugu cy'iwacu gisanzwe cyari kinakenye bisongera isi bikagabanuka habuze iki kugira ngo bumvikanishe Vladimir Putin na Zelensky murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu ngo mwishura Gerard Birantamije muri make uyu Bonaventure no mwishura ni ingwano yatanguye ariko ni imishyikirano cyangwa imibonano kugira ngo bashobore guhagarika iyo ngwano nayo nyine irabandanya gupfa ku munsi intambara yahereye ko ariko rero byose bivana no gushaka kuri hagati y'abarongoye ibyo bihugu bibiri ndetse n'ababashigikiye muri kino gihe rero ibiboneka neza ni uko Uburusiya nta gushaka bufise yuko iyo ntambara ihera kuko burafise igituma bwayiteye vuba kintu turagishikako hanyuma abashigikiye Ukraine na Ukraine nyene n'abanyagihugu baho nabo baravuga bati natwebwe turabona yuko turashobora kuyaga tukagira icyo dushitse ko mugabo muri uno mwanya tuza kwigwanira cyo gituma intambara ibandanya ariko bivuze yuko ibiganiro byahagaze ibiganiro birabandanya umwanya n'uwundi umuntu ashobora kumva bagize icyo bashitse ku mugabo nk'uko mubizi ku rubuga rw'intambara ibiganiro nabyo bikomera cyangwa bikomezwa n'ingene abashamiranye inguvu bafise ziba zegeranye aho usanga atawe ushobora kunesha uwundi usanga bumvikana iyo hari wiyumvira yuko afise inguvu gusumba uwundi muri ico usanga bigorana ko arondera kumviriza uwo wundi kuba Uburusiya bwaragabishije imbere yuko haba amatora yo kubukura muri rujya rwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe agateka ka muntu baragabishije ko ibihugu bizotora ko Uburusiya buvamwo bwaravuyemwo turabizi badatoye canke ntibagira aho bahagaze mu itora ko bwagabishije ko bashobora gushikirwa n'inkurikizi ku bijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu n'Uburusiya umuntu yitegereje nko ku bihugu vya Afrika arabona bimwe mu vyatoye ko Uburusiya buvamwo ndabona nkangaha nka Cote d'Ivoire ndabona nka Republika ya Demokarasi ya Congo Liberia Libya amazinga ya Maurice ndabona Seychelles Sierra Leone ku bitagiza aho bihagarara ku vyerekeye iryo tora murantunga ivyatoye kurwanya iyo ngingo yo gukura Uburusiya muri urwo rwego harimwo Algeria harimwo Uburundi harimwo Republique Centrafricaine Congo Brazzaville Eritrea Ethiopia Gabon na Mali na Zimbabwe
ku vyihanganye bitagize aho vyerekana uruhande bihagaze ko. Ndabona Botswana, Cape, ndabona Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Afrika y'Epfo, Sudani yo mu manuko na Sudani, Tanzania, Tunisia na Uganda. Twariko mwariko muravuga ku vyerekeye kubera iyo mishamirano hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ko ibihugu vyinshi biri mu nzira y'amajambere na Afrika byategereje gufata uruhande aho bihengamiye kuri izo mpande zibiri. Niki bizogarukana ya mishamirano n'inkurikizi zavyo twari tuzi vya kera hagati ya Amerika, hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi na n'ubumwe bw'abasoviete. Mubibona gute itahizo byavyo? Professor Niyoboke muri make. Sinovuga ko turavye yaba uruhande rwe canke urundi rwashikirije ko twari tuvuga ko twosubira muri kiriya gihe burya ibintu birahinduka nuko abantu bategura batekereza ibintu byarahindutse, hama n'inyungu zimwe bamwe canke abandi bakura mu ngwano canke mu kuja mu ico bita block ku ruhande uru canke ruriya zirahinduka, kandi murabona isi igeze ubu ari uguhanahana urudandazo canke ari kwigira hamwe imigambi iteza imbere ibisata ibi canke iteza ibihugu ibi canke biriya canke iteza imbere isi. Zarahindutse, hariho igitsure gitera bamwe canke abandi, na cane cane mpaje kuvuga Perezida Putin ibyo yavuze, n'abanyamerika barabicishijemwo dukurikirana amakuru turabibona. Nobabwira ko sinibaza ko twofira kuri ya rugezo rwa kiriya gihe. Nico mbona coco bizotuma ibihugu bimwe byo muri Afurika biheza bikareka kuba novyita gute ibihugu bitonda inyuma y'ibindi gusa kugira bagwize umurongo canke bemeze ico nakavuze ko ari we mutwe, nk'uko umenga nibo bariko barayumvira mu ruhande rwabo. Aha ico noshaka gushikiriza ni ikihe? Turavye uko inyifato ibihugu vyo muri Afurika vyagize ari gushigikira ari gutora ingingo canke iriya, byaratweretse cane, byaretse abantu bose ko Afurika jambo rinini ifise ikorera no ku gitsure c'aba canke c'abariya, ugasanga umuntu atora iki atari uko agitahura mugabo arubira yerekane yibonekanishe neza ku bandi. No mvuga nti ivyo vyaratweretse ko tugira ku mabango canke ku majanja ku ntumbero z'abandi. Ico novuga ku bifata kibanza, nta kintu kimwe kitwereka ko twosubira kuja kugira uruhande rimwe buzovuga tuti aba ni nk'abasosialiste aba n'abademokrate. Sindavyibaza kuko uko isi kiratera imbere dusanga amenga biranywana birashigikirana. Ico noshobora kubabwira ni uko turavye ijambo Afurika ifise naho yerekana ihagaze ku ruhande rumwe canke urundi, twarabonye ko Afurika igakeneye kwiha ijambo. Hama kugira nabivuze mu kanya kahera, kuba ari akaryo keza ko Afurika yokomeza ubumwe hagati yayo nka Union Africaine igakomera, na cane cane ibisata vy'iterambere, hama n'amasoko ntanganguvu n'ibindi byose dufise tukabisubirako, tugategura ubutunzi bwacu dufatiye ku masoko twohanahana hagati yacu. Hama tugaheza ari ugushigikira iciyumviro camwe cabo nk'ic'abandi, tukabigira twisunze ingufu tuba tuzanye. Murakoze, reka tubandanye. Imyifato canke imvugo yawe canke bariya izotuma ko twosubira kuri ya myaka imwe twavuga ya Gefuade. Murakoze Professor. Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Jonas, uratwumva? Ndabumva neza. Urihe Jonas? Je ndi mu Burundi mu Kayanza. Unyarutse, dufise umwanya muto, ufise ikibazo iciyumviro, unyarutse? Jewe mfise iciyumviro. Mugishikirize. En fait intambara ya Ukraine n'Uburusiya ico noyivuga ko cane ni uko uno mwanya n'akaryo turose nk'abanyafurika ko gushobora kubona iby'iwacu tutabirabiye mu mbono z'abazungu, kuko ubwa mbere na mbere abanyafurika ntibashobora kuba jiste ngo bashobore kuvuga bati dufashe intumbero ubundi twaba duhitamwo ibyo abandi badutamitse. Kugira kuri uyu munota rero intambara y'Uburusiya na Ukraine tukirengagije yuko igihugu c'Uburusiya na Ukraine bikimeze nk'igihugu kivyeyi kuko gifise vyinshi giproduza ku isi, mugabo byo navyo nivyo tubuza kugira amahitamo kuko
uko bimeze kose naho bagize byinshi baba bariko barafasha ngo bari basanzwe bari badutungishije ntibishobora gutuma abanyafurika tudashobora kwishakamo igisubizo twame tureze amaboko twiteza ubutaba kuzova ku bazungu kuko ubwabo nabo barondera inyungu hama rero hagati ya Ukraine n'Uburusiya sinobijamo cane kuko sindi mugwanye mugo ndiko ndaraba nk'umunyafrika ikitubere ni gukora cane kandi umuzungu ntadutungira urutoke ngo shigikira uriya canke uriya amubwira itavyara inyungu z'iwacu. Murakoze Jonas, turabashimiye. Dufise kandi Moise Rukundo, uratwumva Moise? Moise Rukundo uratwumva? Moise ntashobora kutwumva ku murongo wa telefone. Tubandanye dusozere iki kiganiro. Moise uratwumva? Moise uratwumva? Moise ntitushobeye ku murongo wa telefone. Ku vyerekeye ibi bibazo mwariko murasubiza ku bijanye n'inkurikizi z'intambara muri Ukraine zaba za politike n'ubutunzi batumire, mwariko muravuga ingene ibifungurwa nkenerwa, amasoko ntanganguvu nka gaz n'ibitoro vyaduze cane. Ishirahamwe ONU riravuga ko ivyo biteye impungenge cane ko bishobora gutuma haba n'uruhagarara mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi mu gihe ivyo biciro vyoguma biri hejuru kubera ingaruka bishobora kugira ku banyagihugu. Gerard Birantamije niko mubibona muri make? Prosper Niyoboke. Nababwira ko gutera uruhagarara mu banyagihugu mu bihugu bitandukanye, nababwira ko bishobora kuboneka nko muri bya bihugu twita ko biteye imbere bimaze kumenya icyo cyo demokarasi. Abo barashobora kujya mu myigaragambyo yo kwiyamiriza ibiciro cyangwa kwiyamiriza abategetsi babo badashobora gukingira abaguzi cyangwa abenegihugu, mu gihe baca bavuga bati ntimusize mu ngiro politike nziza ituma ibihuhusi bivuye kuri rya ngo abantu batabyumva. Ariko nk'ibihugu uko ndabizibaza cyangwa uko ndabibona, ibihugu byo muri Afurika dusanzwe abenegihugu abanyagihugu dusanzwe basa no bamenyereye amagorwa, bamenyereye ubukene, bazi kurindira ko kubije, biyumvira ko ntibizotuma baja mu barabara ubwo nyene, ariko bizotuma kubaho kwa misi yose kwabo gutituka, ubushobozi bwabo bugabanuka, ku buryo imibereho yabo hindura uko basanzwe babayeho batarinze no kuja mu mabarabara. Mugabo atakibaye kuko kenshi sinzi ko mumaze kubona imyidagaduro canke kwiyerekana kuja mu manifestation kenshi ntibiba bivuye. Tugiye gusozera. Murakoze Professor. Si kenshi bikunda guseruka. Yego murakoze. Mu gihe ari inyifato y'abanyapolitiki canke bariya basekanye bakaja mu mpande zitandukanye. Murakoze Professor. Ni kiza gikora kuri bose, ni beza ngo murakoze cyane uruhande rw'abanyagihugu bagiye kugira biyamiriza. Murakoze. Mu ijambo rimwe dusigaje imisegonda mikeyi, Gerard Birantamije hakajambo wovuga muri make? Muri make je novuga ko intambamyi canke ibishobora kononekara bivanye n'ifatira hamwe n'abandi kuri iyo ntambara, hari ikintu gikomeye tutigeze dushikako uravye ibihugu vy'i Burayi. Munyarutse dusigaje umwanya muto cyane, amasegonda makeyi. Ndahejeje ivyifashe muri iyi ntuze navyo birerekana yuko hariho iyo ngwano iriko iraba, yerekana yuko ibihugu byose bitari kure y'intwaro z'igikenye navyo nyene. Uravye nyene bugaye amaradiyo avuga ikirusiya cyangwa avuga ku bijanye n'Uburusiya. Uravye nyene bemeje gutanga ibigwanisho bakabyomeza ku mugaragaro, n'ibintu vyerekana yuko ibyo byose bishobora gutandukana ku bihugu vya Afurika bisanzwe byubahirijwe n'intwaro z'igikenye. Murakoze. Umwanya uraheze, mumbabarire. Twari kumwe na Professor Prosper Niyoboke yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza zitandukanye mu Burundi, na Gerard Birantamije umushakashatsi mu kigo REPI c'ubushakashatsi ku bijanye n'indero na politike kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubirigi. Twako turavuga ku ngaruka z'ubutunzi na politike z'ingwano iriko ibera muri Ukraine, ni ingaruka ivyo bishobora kugira cyane ku bihugu bikenye, ibihugu biri muri Afrika
eka no mu karere kacu k'ibiyaga binini. Ndabashimiye rero batumire, nkaba nshimiye n'abakurikiranye ikiganiro bashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro. Mugira ibihe byiza mu kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu by'imisi yose mu Kirundi n'ikinyarwanda.